umukozi wa International University of Equator, n'ishure riri mu Ngagara, ndufasha userukiye departement twita business administration y'ubudandaji, icigwa c'ubudandaji hano. Umunsi twaramutse duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi, ubusanzwe uhimbazwa itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Twahisemwo kuhimbaza itariki 11 ku munsi wa gatanu kuri Université Equator. Ni kimwe mu vyifuzo vy'ishuri uha agaciro abakenyezi b'abakozi bahakora, uha agaciro abakobwa n'abigeme bahiga. Ni ikintu cane tutokwibagira natwe gushiramwo ingufu kugira ngo tubatere intege, kanatsinda ko dusanzwe dufise abakozi b'abadamu twishimira, abafasoni b'abakozi turabishimira, barakora bigashimwa, bakitanga nk'uko bikwiye. Ntitwari kwibagira guhimbaza uyu munsi. Turafise n'undi mugwi w'abigeme b'abanyeshuri, turabashimira cane kuko nabo baritanga bigashimwa. N'abigeme ataco batinya kwiga, n'abigeme biga ibisata bimwe nk'abahungu. Niyo mpamvu twahisemo kuhimbariza hano muno munsi. Icivugo cawo k'uwo munsi cari icivugo kivuga ngo end it now, mu rurimi dusanzwe dukoresha, bisigura ngo duheraheza ico cose gituma umukenyezi atiyumva nk'umukenyezi ahabari. Twahisemwo rero kuvuga kucerekeye ubwoba, duheze ubwoba, dukora ivyo twategerezwa gukora, kandi tubandanye kumva ko natwe turi abakenyezi bashoboye. Turashimiye rero ubuyobozi bwabidufashijemwo, bukadufata mu mugongo, bukanatwerekereza kandi bakanadutera intege. Turashimiye nk'abafasoni bakora kuri iri shure, turakengurukiye ubuyobozi, kanatsinda buranavanze harimwo n'abadamu, ariko turashimiye by'umwihariko abayobozi batwumviriye bakaduha umwanya, bakatwemerera nuko umunsi mukuru uhimbarizwa muri kino kigo nyene, umunsi mukuru wahariwe abakenyezi kw'isi yose. Kuri uyu munsi twahisemo kuwuhimbaza. Akamo twotera abakenyezi, icambere ni ukumenya ko uyu mukenyezi ntiwavutse kubera ari ibintu vyabaye nk'igiturumbuka, wabayeho kubera wategerezwa kubaho. Imana yaguhisemo ikubona nk'umukenyezi. Icambere co utegerezwa kumenya ngo ni nabandi umukenyezi sindirizwa kwikumira. Ntiwikumira kubera ko nawe urashoboye. Ntitwishirireho akarimbi, niko kamunotera kudashiraho akarimbi, kuko ico ushobora gukora, ico kanaka wundi ashoboye gukora nawe urashoboye kugikora.